reka kurondera gutungana ingoga urose akazi Dubai ukaronka akazi muri Qatar egeranya buhoro buhoro humbira imyaka 5 humbira na 10 ivyo gutungana ingoga rero ujya mutima wumva ajya marira menshi arashingiye ku byuko ibintu by'ivyifuzo bafise mutima baba babona bitariko biraba biba ababona ko bizosha imyaka nanje ngaha mwavuye ngaha nababwiye yuko ivyo kurondera kuronka ubutunzi n'ingoga ari n'icaha sivyo bishaka gutuma hari igihe bamwe bashitse hariya muri ibyo bihugu bya Aziya za Afrika y'Epfo n'ahandi basubira kwimbira bati nimba amahera niko ndinjiza araya kumbure niyo naguma ntigitira mu Burundi nari kwishora kurangura ivyo norangura sivyo bivanye n'akazi yakora simvuze ngo amahigwe hari yarangana no ngaha mu byukuri ni Dubai ko vyogenda kose utagize ingorane ubufise income irusha iyo umuntu akorera Bujumbura ku mashantier peut-être mugabo ntibikwemera gucushika ku vyipfuzo bijya mbona bituma abantu baja muri diaspora sugira udutangaze nimukore imigambi yanyu ku myaka myinshi jewe ngoma impanura abantu bakora muri ivyo bihugu bwa mbere amasosiyete abajana kubera tufise igihugu c'abantu benshi batinya kuruha uhereye kuri urwo rwaruka nta ndabigisha mutumva bwa mbere imbere kubajana nimagishe formation mari mugende kurondera abafasha nko mukagisha formation irimo kubakanuza bakabigisha guhagara neza gutambuka kuja ku mirongo abantu bakamenya kubaha abashefu kubaha amategeko abantu bakanamenyera kudakinishwa umuntu akamenya ati apana kudandashaba abakoresha ngo bankinishe bambembereze oya umukoresha ari nko mu gisoda muhuriye abakene umwungure nawe uronka umushahara wikora imigambi yawe abantu ngaha rero mu Burundi benshi bazi yuko umuntu awukanira ijisho kugira ukore cyane kugira uruhe kwa kwanka kwari umukoresha y'exploiter ariko aba diaspora bose guhera muri Amerika Australia aho ndiko mvuga ibihugu birimwo amahirwe kurusha ahandi muri diaspora Australia Amerika Canada Iburaya abo bose bakora bo bashinja ijisho abariyo kugira ngo haragera igihe ibyo gucungana n'abashefu bivamo kuko hari yamucunganye n'umushefu arakwirukana nta by'amanyanga sivyo ni mucungana kabiri rero amashirahamwe arungika abantu muri ibyo bihugu canka abijana nibagende bigishije kudashina mu kazi no kudasaba abakoresha ngo bababembereze ngo bafate nk'amagi nk'abana bahiye mu kwaha oya mu kazi ntibafina abantu benshi bazi ibindiko ndababwira noneho urabumva basoda harabo twumva ariko bararira none ugira ngo ugira ibyo bacamo nitubizi nituvyumva nituvyiga nituvyumva hari ahantu muzi umusirikare bamubembereza hari ahantu muzi muri kariyeri yiwe ari ku rugamba byoroshe kubera iki batidoga kubera yuko babanza kubaformata bakabigisha yuko mukaza atari gukina turi kumwe hanyuma mwiga indimi n'imiga icarabu imbere ko muja muri Aziya ubwo bunebwe bwo kugenda mutazi icarabu gikwiye kandi ari ibintu vyigwa bikamenywa mubigirira iki Congereza imyuga mu egitrice plomberi gukora ibikwa amashafodaje scaffolding sivyo ivyo bintu nimuvyige mukiri ngaha hanyuma mushitse hariya muzoguza amahirwe yo guhembwa menshi hanyuma mujye kurinda ureke kuduratinya kuruha mugi ibintu bijanye na security safety hariya byateye imbere mu bakamazu manini urumva mugi bya safety n'ibindi sivyo hanyuma ubuhinga muronka mubuzanye no naho nyene mwoshaka gutera imbere mumaze kuronka gatahe mukabudandaza igihugu cyanyu niko kizokwama ngaha kizoronka amahirwe kize kirakoresha ubuhinga mukura hiyo mugabo ariko mwize nimurondere gusa amahera bamwe barondeye ubuhinga n'amahera bazoza baje gukora amakampani no bahindura Burundi Dubai bahindure Qatar sivyo murakoze mu gihe byiza mu byukuri je nkurikije experience y'ivyo mbona mu kazi y'ukuntu abarundi mbona bameze kuntu batunganya akazi je mbona vyumvikana ko vyo bagora gukora i Dubai yego bariyo ndafise n'abagenzi bakorerayo nyange mbere bimeze neza ubuzima bwabo bwarateye imbere mugabo turavye ivyo ubona ku mbuga abantu bidoga ngo turapfiriyeyo tugize iki
za Qatar hariya Arabie Saoudite ho nuko badakora bimwe je birahuye n'ivyo mbona ngaha natwe ngaha baridoga muje nakubwira ngo BMBC ngire exploiter ngo barakuruhisha Dunge turi mu gihugu abantu bakura badakora cyane turi kandi abantu benshi bakura bazi ko kuba gukora neza ari uko rutaruha iyo abonye umuntu ari mu ikoti nk'abakiri bato biyumvira ivyo nyene tinanje boma ndaja mu ikoti banyigurira imodoka sivyo abantu rero mba bakuze hari n'abava ngaha mu buzi ataco bubaye bagiye muri ivyo bihugu bibaza ngo hoho bazoronka ubuzi butarusha urumva rero je iyo mbonye abantu bariko bararirira i Dubai hehe ndabitahura kuko urumva akazi kandi nabwo bwa mbere nabivuga by'abajene batinya kuruha ngaha bakwepa ibintu byose bigoye sivyo none umuntu aje muri BMBC akanga kuhakora ku mashantier ya mashantier yakayetaje kamwe twubaka ngaha wumva uwo muntu bizomworohera kuza ngo turaruhisha wumva uwo muntu bizomworohera kuza gukorera i Dubai muri ya etaje agetse 30 mu bushuhe bwa 50 cyangwa 45 degre ntimwumva ko bitakunda ntimwumva ko ingorane bayikura ngaha nimuvyumva rero jewe nashaka muri make bwa mbere abakiri bato bifuza kuzoza gukora amahanga ko ba diaspora muri Amerika muri Australia iburaya nta muntu akora atarusha ega abakiriya bacu badatabuja tumaze imyaka 15 dukorana donc batubwira ukuntu bigenda nta muntu haba hataruha ajya amadora yose mubona barungika bakisha nk'ama etage ngaha ava muguye simvuze hoho rero mu bihugu bimwe biteye imbere cyane nka za Amerika hoho nuko umuntu akora akaronka no kwita ku rugero rwiyongereye amahirwe yo kuronka amahera menshi mugurumva ukora nka za Dubai muri ivyo bihugu biriko atera imbere canke bipanze ukundi hoho nturonka n'ingoga canke ku rugero rw'uri muri Amerika canke muri Australia ayo mahera usanga wegeranya buhoro buhoro nturonka amahera menshi sivyo rero hari gihe abantu baba bajanye ama ambition yo gutunga n'ingoga adashoboka murazi haro n'ikibazo ngaha cyo kwera ikintu bari muri Amerika nabo baruha batidoga cyane bibaza ko ari kwera barekeranwa badashirwa ko pression oya hari udakoze barakwirukana Rome Major ukora iburaya udakoze cyane barakwirukana uri gucunganye n'umushefu nka kujya abantu bacungana n'abashefu babo ku mashanti ya BMBC barakwirukana bujya muri abantu bakora i Dubai za Qatar bidoga cyane kubera basanga ivyuko yumvira ko gukora muri diaspora yo gutunga n'ingoga bidakunda ubuzima bashitari burabereka buti uyego uzoronka amahera mugabo ufata umwanya si umwaka umwe si amezi abiri tuzoca ukora ibitangaza mu Burundi kora umwanya nk'uko je nama nabivuga reka kurondera gutunga n'ingoga urose akazi Dubai ukaronka akazi muri Qatar egeranya buhoro buhoro humbira imyaka 5 humbira na 10 ivyo gutunga n'ingoga rero ujya mutima wumva ajya amarira menshi arashingiye ku vyuko ibintu vy'ivyifuzo bafise mutima baba babona bitari ko biraba biba ababona ko bizosha imyaka nanje ngaha mwavuye ngaha nababwiye yuko ivyo kurondera kuronka ubutunzi n'ingoga ari n'icaha sivyo bishaka gutumwa hari n'igihe bamwe bashitsa hariya muri bya bihugu bya Aziya za Afrika y'Epfo n'ahandi basubira kwimbira bati nimba amahera niko ndinjiza araya kumbure niyo naguma ntigitira mu Burundi nari kwishora kurangura ivyo norangura sivyo bivanye n'akazi yakora simvuze ngo amahirwe hari yarangana no ngaha mu byukuri Dubai ko vyogenda kose utagize ingorane ubufise income irusha iyo umuntu akorera Bujumbura ku mashantier peut-être mugabo ntibikwemera gucushika ku vyipfuzo bijya mbona bituma abantu baja muri diaspora sugira uzo dutangaze nimukore imigambi yanyu ku myaka myinshi jewe ngoma impanura abantu bakora muri ivyo bihugu bwa mbere amasosiyete abajana kubera dufise igihugu c'abantu benshi batinya kuruha uhereye kuri urwo rwaruka nta manda bigisha mutumva bwa mbere imbere kubajana nimagishe formation mwari mugende kurondera abafasha nko mukagisha formation irimo kubakanuza bakabigisha guhagara neza gutambuka kuja ku mirongo abantu bakamenya kubaha abashefu
kubaha amategeko, abantu bakanamenyera kudakinishwa, umuntu akamenya ati apana kuza ndashaba abakoresha ngo bankinishe bambembereze, oya umukoresha ni nko mu gisoda, muba muhuriye abakeneye umwungure nawe uronka umushahara wikora imigambi yiwawe. Abantu ngaha rero mu Burundi benshi bazi yuko umuntu awukanira ijisho kugira ukore cane, kugira uruhe kwanka kwari umukoresha y'exploit. Ariko aba diaspora bose guhera muri Amerika, Australia, aho ndiko mvuga ibihugu birimwo amahirwe kurusha ahandi muri diaspora, Australia, Amerika, Canada, Iburaya, abo bose bakora babashinja ijisho. Hoho abariyo kugira ngo haragera igihe ibyo gucungana n'abashefu bivamo, kuko hariya mucunganye n'umushefu arakwirukana nta vy'amanyanga, sivyo? Ni mucungana kabiri. Rero amashirahamwe arungika abantu muri ivyo bihugu canke abijana nibagende bigishije kudafyina mu kazi no kudasaba abakoresha ngo bababembereze ngo bafate nk'amagi nk'abana bahiye mu kwaha, oya mu kazi ntibafyina. Abantu benshi bazi ibi ndiko ndababwira, noneho urabumva abasoda harabo twumva ariko bararira, none ugira ngo ugira ibyo bacamo ntitubizi, ntituvyumva, ntituvyiga, ntituvyumva. Hari ahantu muzi umusirikare bamubembereza, hari ahantu muzi muri kariyeri yiwe ari ku rugamba byoroshe, kubera iki batidoga? Kubera yuko babanza kubaforomata bakabigisha yuko mu kazi atari ugukina. Turi kumwe? Rero je mbona nkurikije ukuntu hari ibintu vyo gusamara mu Burundi mu gwaruka no mu bakuze mbere bakwepa akazi, nababwiye nti abashomeri benshi ngaha dufise nabo bose baja muri za diaspora gukora Dubai, gukora Qatar, gukora Arabie Saoudite, benshi baba bavuye ngaha bashomereye atari ko yatakazi kahari, kubera bakengera ubuzima bakikije, kuba bayede, gukora mu mirima, kuragira inka, byose bakavyanka ngo ndoja aho vyoroshe. Nta na hamwe vyoroshe. Jewe ngiye mangene ndababwiye ko ataramwe vyoroshe. Uzoshaka ugure n'imiduga ngaha, ugure n'amavewiti, mugabo ntuzoba wayakuye mu kudibama hariya. Ajya amagate siyere mubona i Dubai ntabagiye kubagwanyu, mugiye gukorayo ntabagiye kubagwanyu, muba mugiye kwirwa mubizuguya kuri 45 degrees canke 50 muyubaka ahubwo. Mwege muba mugiye kurondera amahigwe muri kijya gihugu gifise amagate siyere, mugabo ntimuba mugiye kuronka ajya amagate siyere ngo abegwanyu. Rero ubwa mbere ababarungika babategure cyane, murarema fizikema kujya kabasoda. Hariho ugufyina ngaha umuntu batamuhinduye ntiyesha gukora i Dubai ngo arehe gutwara umutima, kandi mwese muzi yuko gukora kubaho neza ari kutaruha. No muri BMB ndazana umuntu nkamubwira nti tigita, abonye ndamuravye amasaha 5 bikanka yuko ancenga ngo ajyame atere inkuru aje ku telefone, umuntu agacanyanka. Hariho n'abaja kwandika ku binyamakuru ngo BMB ngo baragexploit, kubera dufise akazi dukoresha abantu bakaruha, iyo tutasamaye natwe abashefu. Rero ivyo ntibibaho muri ivyo bihugu. Iyo ivyo bihugu byaba bimeze nk'iki ciwacu ntivyatera imbere, ivyo bihugu abantu baba bakora bataruha ntivyatera imbere. Rero ndiko ndinginga abantu baje mu ivyo bihugu bagende biteguye, hanyuma banyumviriza mumenye ko atana hamwe hari vyagusa. N'abajya y'Uburaya mwumva batarira nta vyagusa biriyo, nuko hoho urumva systeme imeze ukuntu ubona ningoga ko atagufyina gushoboka, canke naho kumbure ivy'agati y'akazina muntu hariya biba vyisununuye kurusha nk'ivyo muri Aziya. Turi kumwe? Rero nivyo. Hanyuma bariko baranyumviza bataragenda, ntudutinye kuza gukora akazi karusha gutera imizigo, gukora muri atelier ukoresha amashini ya BMBC. Hari igihe buri kugira stage yo kuzoba mu diaspora mwiza akora agateza imbere umuryango wiwe. Nivyo rero urumva i Dubai no mu byo bindi bihugu za Qatar, Aziya, za Afrika y'Epfo, ukundi ayi dukura tumeze dukwepa akazi karusha, ntidukwije ibyangombwa byo kuhakora tutidoga. Abarungika y'abantu ni babategure cyane, babakuremo ubufyinyi, babigishe guhagarara neza, babigishe kubaha abashefu, babigishe kureka kuza barasaba abashefu kubabembereza. Umukozi suriyo yababembereza, udashoboye akazi baraguhana canke bakwirukana. Turi kumwe? Nama ndabivuga. Rero hanyuma bene wacu bari Dubai, bari muri Arabie Saoudite, bari Qatar, ndabipfurije, bari mu bindi bihugu za Kenya, twege nka BMB turaronka n'abakire bavuye za Kenya, bavuye za Congo, bari muri Congo, ndabipfurije gukora baronka, bakore baronka, bagira umutima rugabo.
nk'uyu wiwanje sivyo bagira umutima rugabo barinde ubuzima n'intambara mure kuza muri doga ubonye byanse ukabona uri yandanje Imana iguhe ukuntu wova aho hantu uri ariko nturondera ngo ahantu baho ubuzima bworoshe oya yego nivyo urumva ndayipfuje kuja muri danje domoro mugabo ubonye ntimukangwe n'uburuhe ni mu rugwane sivyo mufate n'akanya ko kurondera basi ahoroshe mugabo ni mu Burundi honyene umuntu ashobora kwiyumvira ko yoba hatarushe nta mu diaspora aba hatarushe vraiment nta mu utarushe mu mubiri abarushe mu bwenge hanyuma y'u Burundi umuntu akoresha ubwenge canke ingufu nta muntu atungwa n'amasengesho muri diaspora nta muntu atungwa n'amawombi yo gusaba imigisha Imana muri diaspora aho hanze y'igihugu umuntu atungwa gukora cane kuziganya cane kudasamara kutagira ama hobbies adakenewe kutagira amasorti adakenewe urumva ndumuganga wa diaspora baranyigishije ibintu byinshi kuva myaka 15 heze n'abakora buriya barambwira bati nta muntu azinduka yamara afata umuryango misi yose awusohokana mu kabari nk'uko mu Burundi oya uri muri diaspora udepansa kubiharuro kugira uzuronka ukuntu garuka iwanyu ukiyuha bwa burehe wagira muri diaspora kubera hoho abantu ntibabaho bataruha kuko ngaho iwacu birakunda ko umuntu abaho adepanda kuri nyina nase abaga imitsi canke afungura ibisigi gaca yitanga nateye imbere sivyo mugabo muri diaspora it can't you must work kandi hard aho ndabaha gace k'ivyonzi uzoshaka zambaza ibindi nivyo rero hanyuma ikindi novuga murabona ubunebwe butuma abajene ngaha bamenya imyuga mike none ko mubona abantu benshi baje gukora muri diaspora kandi ari vyiza bongeza amahigwe abakiri ngaha rero ni wige gukora amatara wige gukora amazi wige guterura ibintu kuba andira mugire siporo sivyo mugire forme mwige indimi sivyo ugwiza amahigwe yo kuronka akazi keza igihe gwiye muri diaspora nta hamwe ubu abanebwe bararanirwa sinzi ko muvyumva nugiye mu barabu zicarabu ukabugiye uzi Icongereza ntumva ko bisa amahigwe yo gukora akazi keza kuba umusupervisor kuba umuki ukaruha buhoro sivyo naho ntashima abajene bahunga kuruha kuko urumva iyo uburuhe butarimo risk yo kuvunika no kugira iki ntaco babutwaye ukiri muto nizo mpanuro ndabahaye ajya mugiye Dubai ajya magate siyari ntaca bagwanyi muronka ivyo mukoreye usesaguye amahera muzogaruka nitike baye batize ugiye Dubai utazi icarabo utazi igifaransa utazi Icongereza uzoronka amahigwe make ukagenda utinya kuruha utiteguye mu mutima sivyo amasosiyete ajana abantu mukora amahanga abakwiye gutegekwa kubagisha formation z'imyuga z'indimi akona kaguhenda baciriye nzi byinshi urumva jewe nigije n'aba diaspora kuva myaka 15 heze bambwiye ati no tubayeho uku bambwiye ati ayo mazu David uriko urubakisha ayo mhere kurubakisha amazu tuyaronka muri izi condition ndazi ko muri diaspora badafina nihajya mubona ivyo bihugu bidutwara nihajya mubona ivyo bihugu byo mu mahanga bidutwara buraya budutwara Amerika idutwara dukoze nkabo nakwe ko tubatwara turi kumwe dukoze nk'ivyo bihugu muzakukoramwo mugahoja ya nguvu mukora ugwaruka ngaruka kora kujya urukora rushite Dubai rufite Amerika y'Epfo natwe ivyo bihugu twacha tubitwara nta kintu na kimwe baturusha mu vy'amahigwe dufise tuskirifo dufise n'ivyo badafise mugabo muvangaha muvuga yuko ino harakazi karusha mugiye kurondera akazi keza muri diaspora kumba atari ivyo hanyuma muze murondere muronka BMBC ibubakira amazu turafise abakiriya bava za Dubai za Afrika y'Epfo za Congo za Kenya sivuze muri Australia no muri Amerika ni buraya kubera ho dufise benshi cyane rero twifuza mukore muronka fisa aga parcelle ucuta tukagushiriyemwe inzu turasha no kuyubakira no kukubakira iyo nzu a credit ariko ntimudoze muri asesagura mu birori mu diaspora ntafyina uri kwihanga ntufyina aho si wanyu muze muri yaronka amajana mu gwago oya uyarose muri diaspora yaziganye BMBC kubakira inzu ugure parcelle ya mbere ya kabiri ya gatatu hanyuma mu myaka 10 utahuke wubatse imwe
ugurisha yindi ugura imodoka uzuratembera uvuge ati nabaye muri diaspora turi kumwe hanyuma mwiga indimi n'imiga icarabu imbere ko muja muri Aziya ubwo bunebwe bwo kugenda mutazi icarabu gikwiye kandi ari ibintu vyigwa bikamenywa mubigirira iki Congereza imyuga umuyegitrice plomberi gukora ibikwa amashafodaje scaffolding sivyo ivyo bintu nimuvyige mukiri ngaha hanyuma mushitse hariya muzoguza amahirwe yo guhembwa menshi hanyuma mujye kurinda ureke uduratinya kuruha mugi ibintu bijanye na security safety hariya byateye imbere mu bakamazu manini urumva mugi bya safety nibindi sivyo hanyuma ubuhinga muronka mubuzanye no naho nyene mwoshaka gutera imbere mumaze kuronka gatahe mukabudandaza igihugu cyanyu niko kizokwama ngaha kizoronka amahirwe kize kirakoresha ubuhinga mukura hiyo mugabo ariko mwize nimurondere gusa amahera bamwe barondeye ubuhinga n'amahera bazoza baje gukora amakampani no bahindura Burundi Dubai bahindure Qatar sivyo murakoze mu gihe byiza bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012 BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafu burari igihumbi umve tubahonje BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usanga mw'amazu amajana n'amajana aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahahe nayari karaduzwa mu matongo y'abantu abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanirizo mara imyaka 50 BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabijya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu murashaka kubakisha amazu y'uburaro amahinguriro amahotel amashure ibitaro n'izindi egere BMBC Group ifise abaenjenyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.